je rero ndavye mukombozi yari mu nzira nziza gusa yarajugumira namubonye ambabarira yaratinye muri politike rero ntibatinye bo yagiye mu kintu atazi ibintu agiyemo kabanje kwiga urubuga neza nyene rumeze ego kubera hajya muri politike hari y'intare ingwe harimo n'ifyisi urumva ivyo byose n'ibintu bikunda inyama kandi n'ibintu bikaze n'ibintu byemera kugwana bijya byirutse bijya bifightinze urumva ego kandi ivyo byose biriyo nta nakimwe kijya kanyegeri ugiyeyo rero biginyama kandi byihigiye ugiyeyo rero ukagenda nk'umukino urahababuka kwa nabonye mukombozi yaravuze ngo jewe mengo notuma ndabiheba ngo nkabivamwo ngo nimba ari binjemwo ngo bituma ngo umutekano meruko wewe wagiye mu bintu utazi ababizi ntibavuguka abizi ntibavuga uko kandi yakanzwe n'ijambo rimwe ntibarimbajije mugabo iryo jambo ryavuzwe na nyene icubahiro yes wagitoye Prezida nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu ciza Evariste ni generali kwanza Evariste ndayishimiye yes rero akantu yakoze je novuga ko gwari urukundo kuri mukombozi ati gute Hello boys and girls. Mumeze neza murakomeye. Turabaramukije turabatahije cyane. Amazina yanjye ni Albert. Iyi ni The Story Room TV. Twicaye neza na neza mu park imwe iri Elizabeth Park mu mujyi wa Adelaide. Ubuzima burakomeza hano muri uno mujyi muri no ntara ya Australia y'ubumanuko. Abantu ubuzima burakomeza kabisa mu gisagara hose ibintu bimeze neza. Nanje naje kugwaza gwariza hano muri ino park ndi kumwe n'uyu musani umwe mu basani bakomeye cyane Augustin Power. Ibi video no bivuga nkasubira nkabivuga ariko sinobiheza ubushize yaraturirimbiye umushikiranganji yitwa Email de Sabushimike yari yaje kudusura hano muri Australia arahaguruka atambana nawe indirimbo yamukoze ku mutima cyane jewe ndumurundi. Inyuma yaho yarakoze n'izindi ndirimbo nyinshi urabaruta izo zarakunzwe cyane. Ugiye ku rubuga rwa YouTube rwa Augustin Power usanga indirimbo irabaruta ifise abantu benshi cyane bamaze kuyiraba. Urabaruta 45,000 by'abantu kweri muri amezi make imaze uyishizeho ni byinshi. Reka ndeke kubarambira Power amakuru. Yes man, amakuru ni meza sawa. Ego iyo telefone yawe iri kirakitoshi wagusanga umuriro wagweranye cyane nakantu kabasani okay. Nizere ko meze sawa bariko baraturaba bazokurikirana kino kiganiro. Ndabaramutse cyane nkuko bisanzwe ni Augustin Power ni Mr. Kwakundi. Nibaza ko nibake batanze ugero no munsi. Kwakundi ryari yongeye ko. Kwakundi tuba tuvuga kumwe kwiza. Kwakunda kona gasiroga ka Power. Yes Augustin Power na Res Kwakundi. Yep. Augustin Power ni numwe mu basani baririmba indirimbo zubaka zigisha umwe mu mutungo wacu twifitiye hano muri South Australia. Ariko arakora n'ubwo mpuzamahanga yaririmba indirimbo nyinshi igarimana n'abandi basani bakomakomeye bari mu Burundi abo ba D1 n'abandi n'abashani Queen n'indirimbo nyinshi yaririmba. Ariko kandi numwe mu bahora baremesha igitera mu ngaruka kwezi cyama kiba hano muri Adelaide. Abahanzi abasani bagakorana bakaturirimbira bakaduteramisha na kuno kwezi kwindwi tugira dutangure. Hari byinshi turafisemo independence turafisemo n'ibindi byinshi ariko n'igiteramo kizohaba itariki 19 Augustin Power uzobuhari nzoba ndahari mbanze mpamagarira abantu kuzoba bahari ntimuze musibe nkuko bisanzwe itariki 19 zokwindwi kandi kindi naco mushimira n'abantu bama baje kubera ndabona intambwe
igenda iba neza cyane. Kera bimera neza. Nshimire n'abantu batanguje kiriya gikorwa Cyane. harimwo uwo twita Dunia kabisa niwe manager. Dushimire n'umupapa yitwa Modeste adutira isare rukorera. Ego mu kugira ngo akuze impano z'abantu. Modeste rero afite isare nziza kabisa n'abantu bakeneye kuhakorera, bakeneye kuhakorera ama birthday, barahawe kazi, abafite urubanza, isare imeze neza yakira abantu bose. Yes. Power. Wowe rero urazi ko gukubona birangora. Hashira umwaka urenga ntakubona. Abasani sinzi yo muba muri. Ndi byo muba muri mwo, sinzi ko ari ubuzima bwanse. Biya bimeze gute? Bo mu majambo make tuba turi busy. Bo kuririmba biradutwara ariko turafise n'ibindi bintu dukora kugira ngo tubeho. Iyo muririmbye mumubona ntabafise kuririmba gusa ariko afise n'ibindi bikorwa akora kugira ngo ubuzima bubandanye. Nagira ngo umuziki n'ubatunze. Bo umuziki uradutunga ariko kandi umuntu ntiyotungwa n'inzira imwe muri rusange. Turarondeza umuziki kudutunga birashoboka. Yego ariko umwe wese arafise ingene arondera ubuzima. Yego rero ko ndakubonye bigoranye byose turabivugana. Nta kibazo ndahari tuganira byose kuko ndazi ko hari igihe no kurondera kandi sindakubona. Mbo muzontora ariko nyene kandi n'ubu mukundura murabona ko murazi inzira mwaciyemo. Ariko biroroshe ari mugabe kagora rimwe na rimwe. Ikintu ca mbere uraberewe pe. Murakoze cyane. Uraberewe turabona ibirombwe byo muri Kongo biri mu izosi byose mwemwe mutuma intambara zo muri Kongo zidahera. Nta ruhara ndabifisemwo uko je ndagura singenda kugwana ndagura. Ndagura singenda kugwana. Yes. Abasani rero ikintu kimwe ndabemerera ko ni ikintu cyitwa kubegwa muremera mugashora imari mu bintu byose. Bo muri rusange uko bimeze. Ubereye kuri ako karato. Ukazamura ibintu ni arabaseni murabegwa. Niko biri umusana ategezwa kugira isuku, ategezwa kwambara. Bo muri make ntukwiye kubicitegerezo muri bimwe. Ukwiye kubicitegerezo muri byose kubera abantu bakora bari benshi. Isuku mu bintu biba biranga igihugu n'isuku ririmo. Ibintu biranga abantu isuku ririmo. Rero abantu nibakurabire ko n'isuku ntibaraba umuziki gusa. Bakigire ko byose. Yego namavuga ko turi abarimu cyane. Kibazo ca mbere sindagutinze ndabona n'imvura ihava itwanyura. Yego turimirije independence itariki imwe y'uko indwi independence ibyo bidushwayemo isigaje iminsi ibiri gusa. Rero ngo no munsi tuko turafata kino kiganiro. Independence abantu bayivuga kwinshi wararirimbye n'indirimbo uvuga ngo Afrika uvuga ko umenga Afrika ibintu biguma bimera nabi kandi twitwa ngo twarize. Ariko kimwe mu bintu nabonye abantu binubira independence abantu bavuga ngo Afrika turibesha nta na independence twaronse kubera ngo abo bayiduhaye n'ubu baracaturi hejuru nibo bakitugaba nibo bakituganza nibo bakitubwira ngo kora ibi. Kuba power ni independence twarayironse ijya ndirimbo waririmbye nyine kugira ngo duteramishe nawe ntibyemera. Murakoze cyane. Bo ababivuga gutyo n'umuntu atari ikiboko. Yego ariko uwozana sokuru ntihabuze abantu bari ikiboko bakihari ubu bariho. Bari neza bajyamiye umunani baracariho ntihabuze abantu bariho babasokuru ni bake ariko ntitwabura n'umwe. Utariho arafise umwana yabonye se agenda gutondera ikiboko. Muri make rero twarikukiye kubera nta muntu agikubitwa ikiboko. Umuntu ashobora gukora twiwe ariko je ndabivuga ati nuvuga ko tutikukiye arafise inzira abivugamo kandi bikumvikana kubera kwikukira kwacu kwabaye half. Igituma ndabivuga uko ni kubera iki kwabaye hafu kutabaye kwikukira kuri furu. Yes muri rusanga abantu baraba n'amaso kwarabaye furu ariko mu bwenge handi bakubwira tirabisha ijisho rya gatatu turi hafu kubera turacateza amashi baba koroni twebwe nyine ubwacu turacashorana ku bakoroni uriko urabibona
turashorana nk'ubu jewe ndashobora kugushora ku mukoroni kubera urubanza ugakubita mwene wanyu umva ugakubita kudeta ibihugu bikaryana kubera wa mukoroni umva uburenge turacari ku maso abakoroni rero ubu baregeye inyuma mugabo barafisa ari abakozi b'abakoroni niyo batera rero ibijya bibazo byose tugasha tuba nk'abantu batikukiye ubu habura ikiboko muga hari urusasa habura ikiboko ariko hari urusasa ntitwikukiye nk'uko bikwiye navuze mu maso y'abantu turabona ko twikukiye kubera ico kiboko mugabo hafu ugiye no kuraba na hafu ntikwiye kuba twarikukiye twikukiye ku kimoko gusa ni kimoko kubona gusanga umuntu ntakubitwe twasimvye inkoni ubu dukubitwa urusasu kandi urusasu dukubitwa baca muri babandi nyene tugakubitana baca muri bene wacu aho rero kweri iyo ngiye kuririmba ndafise nagahinda hajya naho mba ndirimba ati twarikukiye bimeze gute nagahinda kubera bene wacu ntiturabona ikindi gicari gikwiye what next niki gicari gukurikira kugira ngo koko tube twarikukiye Afrika yose yarikwiye kubona ko kwikukira no kureka guhiga mwene wanyu sintanga inzira y'umuntu anshako kugira ngo mpige mwene wacu niko no bivuga sinokwinjira cyane muri politique ntavyonzi mugabo kwikukira ntaje mvuze ngo nikukiye nuko ntoba ntacemera ko hari umuntu anshaka kugira ngo wewe ndakubangamira kandi unciye kakaba wa mukoroni nyene wabyumvise ariko impinga irashari ndende ni ndende kubera ikintu ca mbere cama gituma ibintu bitatana no kutumvikana kudashira hamwe inda ndende iyo habayemo inda ndende basi ugasanga n'uwaronse ubutegetsi ntagomba gusangira n'abandi aca kumira kandi kujya bakumira akabatoteza kabirukana wa mukorona agasharonka aho yinjira acaronka aho yinjira aca kurujya yirukanya abandi agaca no kuri wawo ndi wirukanye mwese abagonganisha imitwe ubwo bwenge rero turabubona ariko inda ndende yarabaye nabi mu Kinyarwanda bavuga ngo ni indangari nuko kweri ntiturikangura impinga irashari ndende impinga ni ndende kandi bizogorana just tuzobibamwo ariko kweri tugiye kuzosanga Afrika izoguma inyuma nko muri Burkina Faso uyu Traoré ngirango ariko arakora neza ujya gukora neza birashoboka kandi arabikora ariko araje nyene abakoroni bace kuri bene wabo ni imitego myinshi amaze gusimba bamuhakije ama yasibutse imitego navuze ati nshaka kwinjira mu bya politiki mugabo ndabira uyu Gaddafi turabe Gaddafi ubu abantu biwe bose barasega kandi no bamwishe bahenzwe n'abakoroni ubu Gaddafi arasega abo kwa Gaddafi barasega baravuga ati Gaddafi yogaruka basi bari babayeho neza hagira kurongora ugahabwa amafaranga ugahabwa inzu ariko barabaciyeko kubera babakoroni bavuze ati uyu muntu agomba atukorana ibintu bikomeye ejo azofata Afrika yegerane acaca kuri bene wabo no barabahenda baramwica ubu abamwishe no barira ubu ni intambara ni igihugu giteye inyuma za ntambwe zose ntazo y'amasitasiyo twabo Gaddafi yaratanga ingurane igihugu gushana n'uburaya bwaraza gusaba ingurane ubu ni inzara mari genda ubaze nahajya rero ujya Traoré baraje bamukorereko mwango ibyo bintu tubireke ni birebire nta n'amashuri mfise akwiye nabyo tubireke ariko ndazi abazobona ikiganiro barafite ibindi kuberaje kubasani mufise ubwoba oya si ubwoba twebwe gusa twanka kwinjira mu bintu bitaturaba mugabo je mvuga ati iraturaba turi abahuza kandi ariyo muririmba twebwe turirimba kugira ngo duhuze tuvuga ngo ni mwicane ni mugiruku no turashaka gukanuza abantu kugira ngo bahuze nta bindi rero jewe ndatinya ibintu byinshi kubera ubwenge bwanje ho bugera niho abandi butangurira muze mumbabarira gwe ko bishobora gute nuko uraturirimba hano n'urukanka kubisobanura ariko nta cyishingiro cyawe cyumvikanye pe naravuze ati bigenda gute kugira ngo turyane turi bamwe kandi dufise ubwenge twarize bitugendera gute mbese byibagendera gute nuko ariko abo tubwira bafise amaso ntibabona bafise amatwi ntibumva nuko iyo ni indirimbo mwishe Afrika twahise Afrika ugiye ku rubuga rwa Augustin Pawan
guca kuyisanga aho twarayivuganye ko ubushize ndabyibuka nuko kabisa. Imbere yuko dukomeza ikiganiro twashaka kubamenyesha yuko dufita Maison de Passage canke uburaro bw'igihe gito ku bantu muri ko mugenda mu gisagara ca Bujumbura gufata ikiruhuko mutwiture kugira ngo dushobore kubarangira Maison de Passage nziza cyane. Ikindi turafita ni imodoka dukotesha ku bantu bakenera imodoka y'igihe gito yo kuba urazunguruka mu gisagara ca Bujumbura mutwiture tuzoshobora kubafasha kandi ku kabeyi keza cyane. Abantu mutuye mu gisagara ca Nyanzarake canke hariho hose wowe uri mu Burundi no kwisi turashobora kugufasha kuko tuhafise studio nziza cyane Ebeneza Media Center. Turashobora kubafasha kubakorera imiziki, kuba recordinga yaba diaspora bari mu Burundi ahariho hose wowe uri utwituye vyo dushimisha kandi ntituzimba na kabeyi katavunana. Uhamagare izo nimero ubona ngaho kuri ekran yawe kugira ngo tuvugane kandi tuzokwakira neza. Ariko naho uri kuranyangira ko mvuga politike uno munsi politike ko ndayigushiramwo wanka wemera canke uhaguruke wirukanye kuri iyo ntebe. Oya siniruka gusa je ndazi ko tabimbaza mu Rwango. Okay. Yego. Abasaniro muri ko muraza umusani mugenzi wanyu Mukombozi nguyo araje ari yamamaje ngo abumushinga amateka. Noneho itangura menga nimwe by'abasani nyene bakunda kuduteramisha ariko biraza dusanga nivyo Mukombozi nguyo tanguye kwiyamamaza tukumva amajambo ibintu bigenze uko abantu bamukwirikira abantu bamukwirikirana nabo ngo bariko baratotezwa ngo biriko bimera nabi. Tangura umbwire kwanza abasaniro muraje umugira mu muje muri politike mwifatira ubutegetsi kugira ngo ibintu bigende nkuko mushaka. Novuga ko kibajije kumbura nawe urumva ko uburyo kibajijemwo n'uburyo bwo gusokoroza. Abasani muraje impano z'abasani sukuririmba gusa nabivuze turanakora n'ubundi buzi hari n'ababishoboye bo kina politike bivanye na level bafise. Tugiye kuri Mukombozi rero novuga ati no muri Uganda turabona abasani bakora politike ba Bobo Wine n'abandi gusa nyene politike ni ikintu kigoye. Urambaje ati Mukombozi yaragiyemwo dutangura kubona bavuga abasani muraje rero kwanza turashoboye muri make abantu batangura kumva bavuga ngo abantu be bariko barahigwa ngo baragira oya ijya ni propaganda nawe nyene yabivuga nta muntu numwe aza avuga ko yoroherezwa muri make. Simpagaze kuvugira leta ariko politike umuntu avuze ikaba afite ikindi yasigaranye. Yego nje niko ndabibona ubeshi muri rusange nagakino k'incabwenge ibijuju bikahagarama. Je rero ndabye Mukombozi yari mu nzira nziza gusa yarajugumira namubonye yaratinye muri politike rero ntibatinye yagiye mu kintu atazi ibintu agiyemo kabanze kwigura ubuga neza nyene rumeze. Yego kubera hajya muri politike hari y'intare ingwe harimwo n'ifyisi urumva ivyo byose n'ibintu bikunda inyama kandi n'ibintu bikaze n'ibintu byemera kugwana bijya byirutse bijya bifightinze yego kandi ivyo byose biriyo nta nakimwe kijya kanyegeri ugiyeyo rero biginyama kandi byihigiye ugiyeyo rero ukagenda nk'umukino urahababuka kwa nabonye Mukombozi yaravuze ngo jewe mengo notuma ndabiheba ngo nkabivamwo ngo nimba ari binjemwo ngo bituma ngo umutekano meruko wewe wagiye mu bintu utazi. Ababizi ntibavuguka kandi yakanzwe n'ijambo rimwe ntibarimbajije mugabo iryo jambo ryavuzwe na nyene icubahiro. Yes wagitoye President nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu ciza ni general kwanza Evariste Ndayishimiye. Yes rero akantu yakoze je novuga ko rwa rukundo kuri Mukombozi. Ati gute Mukombozi yakorewe promotion na president arananirwa kubibona. Yari yamusupportinze yakorewe promotion aramugirira advertise nukuvuga aramupromoting
mugabo Mukombozi ntiyabibona nyene yibaza kubera yinjiye mu kintu atazi kwa rubuga yinjiye gukiniramwe ataruzi niko ndabibona rero ati gute rero perezida yaravuze ati Mukombozi yararavye abona jana abantu kuri stage abona uku asheta ubuhumbi bwe miliyoni 2 Mukombozi Mukombozi acayumva umengo acitse intege je yaza kuba jewe kandi bazi ko arazotsinda ngo azi ko atazotsinda none yagomba mubwira ngo arazotsinda undi munsi Satipi nawe ngo akoranya abandi bantu ngo baza ari babandi nyene none ngo ba Satipi nabahe yarazi ko aza kuvuga gute kwanza n'amarushanwa kwanza n'amahiganwa kandi perezida yabivuga nk'umuvyeyi bon kwanza ndakubwira ikintu kimwe mister uzurabe ariho ukuntu twakuze tuzi ko ingwe iyivyaye irakanga abana irakanga kandi ntibibanka urumva irakwigisha ingene uzohiga ivyirutse bibi yabo bikaba ibihimbi niko bivugwa igisigaye ibaringwe apare kuvuga ngo birindango ibaringwe urumva rero perezida yarakanze abana Mukombozi acaba umwana acariruka je hajye naye kuja kuri televiziyo nkuko nyene avuga ati nyakubahwa perezida umutunkoreye urumva uyu mutunkoreye utegeza kuzompa inzinzi kubera n'utaranzi aramenye je Mukombozi niko nari kuvuga aca ndondera inzinzi kandi Mukombozi yari gutsinda kubera ijya promotion yari ikomeye nta sinshaze reka nibikira ko kabanga ijya promotion yari ikomeye ku buryo perezida yari yamaze kumuha ubutware yavyerekanye na hariya kuri ya stade abanywanyi be baratotejwe bagateye gupfa ntabwo batotejwe ntubivuga nimvugo nubu wari we wese harya nane nk'ubuje ngomba guhiganwa na Big Farious novuga ati noshaka nkavuga dufate Big Farious canke Kidumu noshaka nkavuga ati Kidumu sindamuzi urumva canke nkavuga ati Kidumu agiye kunsinda sanzwe nzi ko yonsinda novuga ati yahaye abantu bamutore abahaye amafaranga canke abantu banje bababujije ko bagenda ukuntu ije ni politique nta bintu umuntu bivuga ko birebire ni politique iyo abantu bariko barafightingana mu buryo bwo kurondera amajwi haba vyinshi havugwa vyinshi mugabo ntabwo ucuba umuntu acika inkokora gucuvuga ngo je ngo ndabivuyemwo ngo je ngo mbere ngo mbonye ngo ibintu ngo nimba ruko bimeze ugomburire muri politique no Mukombozi yari yafashe werekanye ko wagize ubwoba baraguhushura aba adversaire bawe baca bavako kuba ntuzobakingira none shumbwira nkajya perezida cyo yavuga ati nkakabaza perezida cyo yavuga ati none nk'ubu Mukombozi ujugumiye ukunyene tuguhaye igihugu bana worinda bijya bibazo je ndinda bambaza bijya bitutsi bantuka kuri za social media bijya bibazo je banshirako nkumva hari ngo amatara yacitse nkumva ngo bivye ngo urugomero ikawa banyuruje ibini abantu bagize ibyo urabona ko president niwe avyivugira akaja kuri te bakayivuga none kweri nk'ubu tuguhaye bijya bintu byose turabikugerekako ujugumiye gusa mvuze ati wewe watanze miliyoni 2 kandi uzi kutazosinda ugacurira tuguhaye igihugu wewe gitwara Mukombozi nabandanya ririmbe mugasi asubira inyuma ayitaze azogaruke tuzomushigikira nashaka ndakubazana akajambo wo mubwira rero Mukombozi umusani mugenzi wanyu yiyamamaje mugaba agatsindwa kandi akagira n'ubwoba n'abanywanyi we bakagira ubwoba akajambo wo mubwira nakaye n'umuswa warigeze ibuye ikintu mbaza gushimira Mukombozi n'umugabo urumva yararinze ajya kuja muri leta nugire gupambara kugira ntugira ngo ntiyarinze afise inguvu ntacika intege ikindi gihe niyinjire mugabo acaca ku bataramo nyene bazi ubwenge bamubwire ati udukoryo nutu ntagire ntafate ntaje guhanuza abantu batazi utuntu ahanuza abantu bazi utuntu bamuha ama strategy bamurindishe arinde kandi tuzoguma tumushigikiye nagende yitaze ava inyuma yige neza yigurubuga amenye ijyatere yaragiyemwo ni y'intare n'abagenerale abamarisha hajya ngira n'abamarishare hari nabo bo mu marisha bakabwemera urumva ugiyemwo hagera ugenda nawe ntabwo ugenda kinyagihugu ugenda uzicugiyemo yego ugenda swati wabaye intambwe canke wabaye we wavuze intambwe n'ingwe intambwe ingwe ifyisi umva hajya nyene no kuryana uhitamwe kimugenda ugiye uri nkoko
ziragusangangura urukwavu ziragusangangura niko bimeze yego nibaza ko ari uko yego kabisa ako kantu kuze nikondera umukombozi ubutumwa araburonka gusa turamukunda pe je ndamukunda mukombozi okay indirimbo urabaruta ku rubuga rwa Augustin Power ndabona imaze kurabwa cyane mu gihe gito cy'amezi 3 bimaze wacyase kutubwirira ndavuga babandi bivanga mu byacu bifuza ko dutanayo abo sibo yes guys ni indirimbo ndabona kwirikira kunda kandi imeze neza muri make ndibaza ntawe zana comment y'ubujinga ndavyibaza nta niyo nabonye na comment nabonye y'ubujinga mbona ndabashimire kwanza hama indirimbo urabaruta guys umuntu afise umuntu wiwe kwanza mubwire ko aruta abandi umuntu we no kuvuga umuntu afise umuntu akunze nashatse kuvuga nashatse kuririmba abantu bakundanye ukabuze ko ufise umuntu mukundanye ya ndirimbo uyimuhe kabisa mubwire urabaruta araruta abandi nako bamuhisemwo ukunda nagira ngo wabihebye wawe garushe muri politike ubuzima busanzwe uririmba za acha tulewe mbone mu makona garushe mu rukundo no kuja mu makona twebwe navuze turabarimu ibikorwa dukora indirimbo turirimba turisunga societe twisunga mwebwe abafana bacu twisunga abene gihugu no kuvuga population yo turijamwe turazi ivyo byose tubisangamwe gukundana tubasangamwe no kwihereza karengwe niko gatanga ijambo ntubizi ntuje gusaba umugero udafise inzoga oya ntibiba nibo muguha nimoroha nico muganirirako turirimbye rero asha tufanye ibi tukunywe tulewe baranywa niyo bahimbye bararutamba tuge kandi ntiwokundana ngo bihere mu gukundana utagize mariage oba uburaya men yes nuko urabaruta rero ni indirimbo y'abakundanye ni indirimbo nashatse ko umuntu afise ubakunda ashobora kwitura mugenzi we inspiration wayivanye kwandika indirimbo naje ndakunda naje ndumuntu shaka kugatura umukunzi wanje wundi akagatura umukunzi wiwe inspiration rero umuntu yovuga bimwe biratubako ibindi turabyishirako kandi bitaratubako tukumva ko byo turyohera natwe tubibwira abandi hama tukabirekurira abantu kweri nuko tukabahereza bakiryohererwa yego nuko urabaruta rero ni indirimbo mukomeze mu bikore subscribe abishoboye abatarabikora na like ibindi bishasha bigiye kuza yego ndarindiye umunsi umwe ntazi ngo uzoshika ryari aho nzobona muri indirimbo nk'izi z'urukundo ata mukobwa mwashizemwo muri ko murakinisha iyo filime mu Burundi reka ndakubwira mu Burundi president yaravuze ati abatinganyi ntibemere kandi je sindi mutinganyi kandi nibaza ko nta muri ivyo mu Burundi ariho mutinganyi oya ariko n'uburenganzira bwabo mu bindi bihugu mu bindi bihugu birashoboka nkaha kujya mu Rwanda baravyemera cyane kabisa byo nta kibazo nibaza nta mariage ndabona mu Rwanda y'abatinganye je simvugira u Rwanda nabi kandi ntaje ndarushinja ntaco mvuga ko mugabo kwera ndahamya nimba bahari ni mu mitima yabo nta munyarwanda ndabona agize mariage w'umugabo ku mugabo umugore ku mugore no ibyo ntavyo ndabona kweri oya mva rero uvuze ngo urashaka kuzobona indirimbo umunsi ndawurindiye kububona apana ziwanje Imana inyongere kuramba aho muzoririmba urukundo indirimbo yose gahera ata mukobwa tubonye mushizemo ico gihe nzoba ndumwe canke izoba ari korabo y'abahungu gusa hajya umwavaka karirimba sawa mugabo Jesse ndumutinganye amajambo make nabaye ndabizibira ivyo umukobwa ategezwa kubamwo mu ndirimbo y'urukundo kugira ngo bara bakundana n'umukobwa n'umuhungu nta muhungu ku muhungu simbona ivyo ari byo umupaseri umwe niwe yavuze ati umuhungu n'umuhungu baba batwaranye ni nko gufata ipikipiki ugasuka igitoro muri champagne batinore vyoba bavyumvise bisigura ko umuhungu ategezwa kurondera umukobwa akaba ari wakundana nawe aje kurondera
igitoro wogicisha mu ishampema y'imodoka uwo ni Pasiteri Mbayahaga yabivuze. Oya Mbayahaga ubu yabaye active cyane kuri social media ni hatari. Bya turamwemera. Nta munsi rirenga adaserutse kuvuga. Ndamukunda ko avuga ukuri muri make. Pasiteri nkabajya rero nabo twari tumenyeye kubona. Mbo amare mumenyera bababwira ko mugiye kwerekwa beretswe mugiye kugura amamodoka mugiye kuronka visa. Theogene nuriya bose babiraba niwe yaririmbye ngo kubita utababarira. Iyo babariye uri umupasiteri uba uri kujana abantu muri gihonomo. Nuko uno musunjanye mu bintu byinshi wa mugabo. Nawe umbonye. Nakuye baronda kuronkeye power. Mana yanje. Okay, nuko nta kibazo kwera. Turasoza nta kibazo. Kuko turasozera usanga ko turabwira abantu yuko mufise iyo show. Yego. Tariki 19 z'ukwindwi. No kuri independence. No kuri independence. Yep. 19 z'ukwindwi abandi baririmbyi bazaba bahari nabahe bo tuzi tumenyereye canke bakomeye hano. Barahari bo muri make mbanza kwivuga. Bo nta muntu n'umwe muririmbyi umwana adakomeye. Muririmbyi basa bakomeye. None ntawe nandikira amarere kuja muri studio. Bose barakomeye. Ibisigaye kugira ngo tumenye ko harimo abaruta abandi novuga ko biba iyo habaye ama competition. Ivyo navyo ndamaze kubona ko hari ico nsumbya abandi natwaye agashimwe. Nuko abandi barindi bazaba bahari rero mu majambo make. Yego. Imvura iraguye mugabo kuri independence ni kuwa gatandatu itariki 6 itariki 7. Aho ni muri South Australia. Hano muri South Australia no zimbaza independence. Yep. Naho nyene muzoba muhari muhimbaza. Yeah. Abarundi rero ba hano South Australia bihute baze guhimbaza independence hamwe n'abandi. Yego. Itariki 6 dore kwa gatandatu ngira ngo niba ntibeshe. Yeah. Kibazo ca nyuma Augustin Power ingo urabibona hano ko itameze neza. Ingo kabisi ingo ziriko ziragenda nabi wobona bipa kukimuga ukingo zananiye abantu benshi. Uyu munsi jewe ntarimo. Uyu munsi navuze jewe ndafise ingorane no kuri kwima none neje ndakubaze mu Rwanda. Jewe undondera wegeranije ibintu nk'ibyo basi uzoza uraca inbox umubwira ati jenza. Oya vuga turangize. Mo majambo make ingo igituma zibomoka ni ibibazo byinshi. Ariko nta bantu batwarana. Novuga ko nta bantu bagitwarana batazinanye. Kandi nta muntu agitwara muri makuru umuntu aza umuhungu canke umukobwa aza kugira aho ashinga urugo afise imponjo yabaye sinzi ko maze kubona abantu bagenda mu isoko kugura impeke canke inzoga z'ibitoke. Hari ahantu nagiye mu rugombo mu cibitoke ugasanga umuntu akahonja aho mukenke akanunuza hari akanoza ugasanga noneho yitaye yiborerewe urumva atanaguze urumva ingorane nahiba baza kurongora barahonjeje bagiye mu mponjo nyinshi rero ugasanga hari n'uwagiye kurongogwa afise abuzukuru. Iyo tuvuze abuzukuru bataboneka n'amaso bataboneka n'amaso. Yes abandi barapfakaye mu buryo abantu batabona. Nk'akarorero dufate simvuge kundi muntu mvuge nka jewe nk'ubu ngiye kuresha narareheje narateye umukobwa inda mwibanga turamukuyemo wa mwana yes uwo ni marehemu ntiwumva ko ujya mwana uyo mukobwa canke uyo mukobwa yagiye yakuyemo inda ntiwumva ko yamaze gupfisha umuntu je ncenda muheba wa mukobwa nanje umwana yarapfuye urumva narapfushije noneho wa mukobwa hakagera igihe aja iyindi myaka ikarengana wa mwana akabakuze ugasanga umukobwa arakwije n'imyaka 35 40 umwana yamutaye mu wese afise imyaka 18 16 urumva none wa mwana wa mama wa mukobwa ni yakwiza imyaka 40 umwana ntazo bageze kurongogwa canke kurongora ntumva ko yarafise abuzukuru ugashaka gusimbira kuri umuntu afise abuzukuru bo mwibanga ntavyuzi uriko uravyumva nuko bikomeye canke jewe namuteye iyo nda ngapfa urumva
wa mukobwa ni umupfakazi mwibanga ariko urumva bagiye gutwara umupfakazi mwibanga urumva ikindi naco gituma ingo zibomoka je ndavuga mu kanya gatoyi cyane nukubera iyo umuhungu hari ibintu bakunda kuvuga ngo abakobwa ngo umugore ngo ari different ngo uyu n'uyu ngo sanga ngo nakangara ngo ameze uku ngo ni different ngo arafise ubutandukane no baza gutwarana baramenye ivyo bintu nyene byinshi urumva womenya gute ko kera batwarana aramasugi tubivuga uko batwarana atawuzi umugabo atawuzi umugore none wocuza kumenya ngo hariho different ibyo zibomoka rero kubera imponjo nyinshi n'ibyo muri make baza gutwarana yego murakoze vuba turiko turashooting iyindi ndirimbo shasha yego reka ndababwira akantu kamwe urabona abantu muraba iby'umuziki murabona ibintu ko bigoye urabona ndiko ndakora interview nuko ikora mu mvura raba ndiko ndananyagirwa reka dushimire n'abaturabye Imana ibarinde kuririmba nibanga murakoze cyane